vya blague birahavuye ya desa niyo iri kurankangisha jewe mubanze mu ndabiri umuntu agara ku bantu bose vraiment ibintu biraza nabi jewe ngara kurinde nagaye umusaza wawe sikuvuga ngo wagaye kuri musaza wanje Wizboy waramugaye ko ugenda umbwire Famba yuko je ndamukunda Famba ndagukunda aho uri hose miri nubwo ariko arakugara ko ariko yigira ivyo ashaka simbona ikintu bicatare ariko arigarisha kuburyo yo kwa kugukunda iyi ni munsi uko arankangisha jewe yishura ndaba ntuzoja kubera iki agenda kubera utazogenda miri ndakubita miri ndakwice miri nyica basi nyica hamujogenda emera miri emera basi nzopa kugenda uzofasha gura nzopa kugenda basi aje nzopa kugenda tekura miri nyarukiza shari reka kuna kaizu mwaje nafsivyo nkora ibintu biraza nabi STV every story matters. Bon après-midi, bonsoir, ça va na mwerereye reka ndabikunda bakunda cyane kandi murabizi gose ko ndabakunda gose tukamana namwe mwamana natwe ufite urubako dukundanye kandi sana so today ni mood ni vibe mumbona imbere ya kamera nawe mucabaza ko arakantu nyene kari kameze fresh umuntu agomba abashikirize rero ndibaza murabona imbere nje ko ndikora umukobwa mwiza cyane umukobwa afise bana ya ndagira ko namuvuga ko umukobwa mwiza mko akiri muto umukobwa mana yanje Maria ku moto so rero murabona ko ndibaza abakwirikiranye ibintu bya Wizboy ambwiye ndamugire muri clip ndamubera video vision muravizuka ko Wizboy nati ndamuzanira umukobwa kugira peut-être ankorere mu ngata bisigura angire mu gishingo donc aho yari kumushira jewe ashire mabuja ngaha na STV ndibaza mama surprise ndamuzanira umukobwa meze neza cyane ayazi ngo nindi surprise ndamufitiye rero no byatari ashaka umukunda video miri ariko n'umukobwa ni mwiza kandi ndacabaye Wizboy wow Ashaka kujya ndakuzana umukobwa ushaka gukoresha muri clip yawe. Nire nka wewe wogana nkande wewe. Ugana wisunziki. Umukobwa nka je mwiza nka je urashaka kunga nkone. Jora ngabwira ungana. Kwanza tizama mtoto ra umwana bro. Ra umwana. Miri je n'abakobwa nkabona ukoresha. Uyo kwanza bahewe ntuwahe. Abanganye ndi mukina. Wizboy amanga mwazibuka amanga nk'abana shwana. Gushika yaho Wizboy indirimbo sinzi ko yayebye sinzi ko yabandanije peut-être n'amara yafise kwisora sinzi ko je simva ko iyo indirimbo kwera umuntu umwe ngo ansoje muri clip kandi abakobwa bezi bujumbura buzuye ruguru baruzuye ibutanyerera hose bariho rero umukobwa n'umusiriro yagarutse kuri biro arambwira ati miri tora micro na kamera musoke yanzi gato ndabwiye mu gatsina kibazo kandi mbona ko dogera gufungwa se no gufungura mbona ko ngajewe ni kanzu habura gato kugira itabuke tuwadoje kujya umuceri muri STV mwana kuntu bimeze neza cyane rero kivuga ati kadusoke hanze ndamubaze ugenzwa n'amakinya kubaho genzwa n'ameza miri so je munaniza mbwiye ati turakamiha mbaniteze ikintu ciza ko mwatubwiye rero mbwira ivyo bishasha wari umpamagariye bishasha vy'amabyoze bishyose biri tubwire rero ugenzwa n'amaki wayi wambwiye nze ntore kamera na micro ho deje kwanza banzira mutse abafanzi ba STV ndabaramukije abafanzi ba STV muri hose bitondera kutaravyera cyo kugaragara miri ndafise umwana vraiment ndamufise ndafise umwana nawe cyo gusindavyara nta mugabo ufise umugabo sikuvuga ngo nta mugabo ufise umugabo ndamufise ko sinavyaye ku gitimira so wandondere iki rero mu majambo make naje kubaza wa igituma uguma ugara ku bantu baba bogal ubagara ku nkande wewe ibintu biraza nabi jewe ngara kurinde nagaye umusaza wawe sikuvuga ngo wagaye kuri musaza wanje Wizboy waramugaye ko ubugeze kuri Famba umugara ko kubera iki wanka kumukunda kubera wo musumze ubwiza se fait ntabwiza ndamusumye ariko gukunda cyangwa gukundwa ni choix y'umuntu c'est une choix personnel pas en groupe si choix yo muri groupe ariko ni choix umuntu wese yiha en personnel uya none uza wese wacuzura mwa none man none gukunda umuntu usubiranganzira bw'iwanje aya ivyo bintu biraza wajya muri 4-5 ibintu byabaye nyambari mwene wabo nyimbari
imba ari nyagasenga wiwe yaje kunkubita ngo 4-5 yarasaze unawe aje kukushwanira ngo namwase Famba none namwase mademoiselle où est le problème? Problème irahari nakuno kwama wigarisha sinumva ituma wigarisha ugara ofisi iki none nta nakimwe mfise yego nivyo irevye nta nakimwe mfise so peut-être wiwanje niyaza nzomwemera wiwanje niyaza nzomwemera rero sirumva ko iyo ni problème uza kukugira Famba n'umuhungu kandi n'umustar nawe ndibaza kugenda kumukunda vyo bavyiza cyane gusumba kumukunda negezwa ko yaje ntaco mfise nishimako nishima na jewe uretse ko namubwiye ko bitokunda ko ndi international si kuvuga ngo ndagara bamutahura ibintu bamudifferencier les choses avaye ko mvuga ibintu byose kwanza mirinda gusavye banze kwizifimye kwanza bakore neza mubanze mu ndabiri umuntu agara ku bantu bose vraiment izuba riri hato uvuge ngo kwambara filme imvura igomba igwe izuba riri he ibintu biraza nabi okay kuba warase Wizboy waramwase sivyo Famba uramwase ikintu agoboda gusabe rero ugishire mu mutwe se comme devoir ya domicile ugende umbwire Famba yuko je ndamukunda Famba ndagukunda aho uri hose miri nubwo ariko arakugara ko ariko yigira ivyo ashaka simbona ikintu bicatare ariko arigarisha kuburyo yo kwa kugukunda bine ubwo bwo narateye ubwo bawe we sinzi ko umutwe ndawurabishije n'amaboko ntayankozeko amiri ndagutumye yaragutumbeye urama jewe sindi Petero n'umwa Yezu Kristo igenda aho bayituma jewe n'untuma kandi sindi Matayo sindi na Yeremiya canke Yohana none mirusha kankora iki ndagucoreye kugira wari unchorere iki saki franga nakubwiye ati je sindi Matayo sindi na Nehemiya genda umwishi kumbwiye ko mukunda okay si ushaka nimero ziwe mbwira ndaziguhereze naco bitwaye ndazigwame ureke kumbwira ngo ndagutware kwa Famba nijuru nzoto utwayemo none miriri ndakubwira ushaka ko tugwana je nawe kugira ngo umve bana anyishura uzogera cyane uzogenda ubure ibintu vya blague birahavuye iriba ya desa ni iriko rankangisha jewe iri muzi iriko rankangisha jewe nyishura ndaba ntuzoja kubera iki ngenda kubera utazogenda miri ndakubita nkeneye inyishu yihuta nzojaye ejo bazi sawa aho vuze neza rero nubura kuba mwana mwiza none genda wifate comme devoir domicile ugende ubimubwire hama kwanse nawe ntacyo ubwo wamubwiye ndahindure sinzojayo je sinzojayo ndeka ni kuzogenda reka burofa nk'ubwo nsi ndakubwira basi nako ndafite natandekura none basi ikimisha ko ndakubita miri ndekura ndekura ushaka ndakubita none nishura uzojana ntuzojana je sinzoja nuje hari deni ambikije none ndagutumye gene muye ko ndakubwira genda ubwire boss wa misi agende wewe je sinzoja nje ndi ntumwa jewe ntumye wewe rero nambuye n'umutari numwa jenzi ntibaka intwa za Yesu je ndagutumye rero emera kuzogenda sinzojayo vuga ndakure ko kira kumomora ndekura mirinda wo kubitamisha ushaka ndakwita je nishora rozogenda sinzoja nabikubwiye mirinda kwicamira nta nakimunyita basi ndakwica gutwara urukizigamira nubwo nkandi mwisanduku mbwa sinzojayo izamira udashaka je ko gutora ikiziga ngahanye ngo je mba ndaza mu mpimba nzira wewe udapima n'ibiro 10 wewe si 10 gusa na 5 navyo mfise kandi ndagatabura kakadesa ntacyo kwambira kanye mfise apa n'ibiro 10 gusa byinshi by'inkoko je na 5 navyo mfise kandi imuzu yanje imaze kwambara mu ntuitabure kwinima rubanza niri marubanza no kwita barasaba ikintu kwishengero ndumviriza usavyeme ndayitabura ndakubwira miri desinzojayo miri genda miri ndagutumye miri genda desinzojayo ndakomeke miri desinzojayo uruko wirukujaye nyegenda ndagutabiye je uraba numba amase ndekura je sinzojayo ntega ntiwatabira amase gusa ngo amate baratabiza imirima ndekura basi je sinzojayo miri uzogenda miri jene ngo nzoja ndakunda kubesha ngo uri mnuze miri shakunda kubita we imbere kamera ndekura ishusha kora kwita imbere kamera sinzojayo mugana ikubwiye uzogenda miri kandi akanzu kanje urafata bukibwi miri ndakubita miri ndakwice miri nyica basi nyica hamujogenda emera miri emera basi nzofa kugenda uzofasha gura nzofa kugenda basi nzofa kugenda tekura miri nyarukiza share hakuna rero kuna kaizu mwaje nafsi byo nkora inyishu tuza kwitora ngako kazi nose nzoza kugura akwanse nzoyo nzo gutwenga sawa mugabo wamubwiye wagambutse ukagenda basi ejo nzomuzana sawa aho ejo nzomuzana basi muvugana jiwanyu rero iruka genda rero kandi ntugaruke Warumenga bapfa baburewe ntapfa garuka
wese nzogenda taha rero ntugume ngaho kandi bafanzi ba STV uranigaguye nyarukobwa kandi bya seri mana we so mwakoze kudukwirikirana rero nyatari n'amaso ngaje arabyimbye nimuzira natabutse tuzosubira ejo STV, every story matters.